Shalom wakunze ikiganiro Kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi ni ku munsi wa gatandatu, ndashimiye gose umuntu wese afata umwanya agasengera kino kiganiro. Ndiho agumugisha nuko tabazi turabasengera kuko tuzi ko namwe mudusengera, kandi igihe cyose musengera ekipe Kanguka mwibuke gusengera abadushigikira n'uvuga aba partenaire ba Kanguka. Ibintu byose biba muri Kanguka, abantu bakira, abantu babohoka, abantu bakizwa, biba kubera abadushigikira n'abadusengera. Rero nuva yuko mwebwe mudushigikira nawe mudusengera, turafatanije kino gikorwa. Igikorwa sikwera Kristo Ndikumana gusa, ariko na mwebwe mudushigikira turi kumwe muri kino gikorwa, kandi tuzosangira impera mwijuru. Ndashimira kandi umuntu wese afata umwanya agatanga intaye. Ndakunda gose iyo umuntu abona ko yakize akagaruka gushima Imana kandi yakize. Muri Kanguka abantu benshi cyane bakira batagaruka, bameze nk'abanyamibembe bakira ntibagaruke. Urarwaye si ikibazo, uraje urasenga muri Kanguka, urafashe ikibazo girakemutse, uranezerewe, ugaca wikomereza urugendo. Rero umuntu yakize, umuntu yabohotse, umuntu yabonye ikintu kibaye mu buzima bwiwe, umuntu yari ingumba agasama, ni vyiza kugaruka ugashima Imana. Kandi iyo ushima Imana, icyo mutazi nuko iyo ushimye Imana nukuvuga yuko werekanye umutima ushima, hari umuryango wundi ukinguye mu buzima bwawe. Hari ibindi bibazo kumbura Imana zo kugendera kubera wagaragaje umutima wo gushima no gutera intege abandi. Rero umuntu wese yabotse yagize ikintu kiba mu buzima bwiwe, ushinga intahe, urungika audio kuri WhatsApp kuri 71111132 plus 257 71 11 11 32. Nashaka kandi kubabwira yuko muri Kanguka vuba tugitangura hari abadamu benshi bari ngumba basamye bice masengesho. Kera tugitangura twaravuga nimero tugeze ku 50, nimero 60, nimero 80, barashikijana, bararenga 200, bararenga 300, baraba benshi ku buryo tutagiharura, tutakivuga inimero tugezeko. Kubera iki? Abasama babaye benshi, havutse abana benshi, hari abadamu batari bwasame na rimwe, hari abadamu basamye haciye imyaka myinshi. Twarageze ku myaka 36, umudamu yasamye amaze imyaka 36, afise imyaka y'amavuka 60, mwaramwumvise. Hari umudamu yasamye amaze imyaka 24 adafise amatrompe cyangwa tuyaturingoti. Harabaye ibitangaza vyinshi benshi cyane, abari banze kuvyara bikanga ko basubira gusama, vyabaye muri amasengesho, kandi ashimira gose abantu bashinze intaye. Rero nkuko turatubikora rimwe na rimwe iyo turongowe na mpwemu yera cyangwa Mwuka Wera, hari igihe tugira umunsi wo gusengera abadamu batarasama. Uwo munsi rero uzoba kuwa gatandatu wo mu ndwiza. Kuwa gatandatu wo mu ndwiza ni ukuvuga itariki zitatu, uno munsi turi itariki 26, ariko mu ndwiza itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu azora umunsi wo gusengera abadamu batarasama. Niwo tuzosengera cyane mu buryo bw'umwihariko, kandi nimba wewe ufise uwuzi atarasama byagoranye, umubwire iyo tariki, kuko igihe cyose twagize amasengesho twarabonye ibitangaza. Mwamvise nahe benshi basenze muri amasengesho barabonye ibitangaza. Rero mu ndwiza umunsi udasanzwe wo gusengera abadamu batarasama. Ariko nubwo tari uwo munsi, nuno munsi nyene utarasama ukawizera, uraza kubona igitangaza. Kandi ingwara rero yose ni wizere, turaza gusenga inyuma y'intahe. Inyuma y'izi ntahe turasenga, ikibazo cyose ufise urashobora gukira wizeye. Byose bivana ko wizera, ariko banze wumvirize intahe zose. Mwibuke rero uwo munsi mu ndwiza, ariko nuno munsi nyene reka twumvirize intahe tuca dusenga. Shalom, baramukije mwese mu izina rya Yesu dusangiye gukurikirana Kanguka. Nanje mpagaze ngaha nshima izina ry'Imana kubohoka nabone mu kiganiro Kanguka. Nukuri nako numva no bivuga Imana ishigwe hejuru, abantu b'Imana kubyina kuri jewe nka je nifatiye ko nari ndembye cyane, nari namaze kuba ruhebwa nibirebye. Imana ishigwe hejuru. Jewe narifise umudamu kabafise WhatsApp, kiganiro nkaza ndumviriza rimwe rimwe, numva mwana ibintu byo gushina, numva bashinga intaha. Ibyo sibyo, nukuri nari mboregwa iteye ubwoba, naramwe nzoga gushikaho abantu bose bandirira. Ndi umupapa afise abana 2 b'abakobwa, ndashaka kuja ku mukabari nkanwe inzoga, nyambara natwaye 500, nkataha n'igihumbi ntahanye, aho muhira nkagenda tarasiyo nasize. Byari birebire, ashika induru zikaba induru mu rugo, ashika nkubita umudamu, aho ndamuhora ubusa, gushikaho n'ababanyi bamwosha ngo twahukane kubera akaboregwe kanje. Ariko rero hambavu y'ibyo naraza nyene ubwenge bugarutse mu masaha 8 y'ijoro,
gatora telefone nkashiramo kanguka nkashiramo audio zimaze igihe nk'izo mwaka uhetse nkumva nyine ibimenyetso by'uko umubiri uhindutse nkayuza nkaruka amate ibyo mugabi gace bihera kuko ukwizera ntagushikana ngo mbandanye ibyo gaca nkasubira mwazanzoga ifise n'abagenzi babi ibyo ndabibamwo ariko nkaguma numviriza umwanya nkivugana ati none ibintu ndi mu inzira ntiwoye nkora mugamana ko numva abandi bantu bagiriye neza ari ntahe nigeze kumva y'umunyarwanda nawe ni mwarameze ukunyene yamba yaba mu bihugu by'abarabu biramaze igihe none wakazonwa inzoga gushika ngo abura n'amahera yo kuriha aho yaba mugana wene ngo yakuwe unakanguka kazarabyuka ngaja gusenga byose biza biranyubaka ndanumviriza bukebuke gushikaho nanje rero Imana ingirira neza zinyikisho za Kristo nkaguma ndazumviriza umenga sivyo ndimo kumva Imana yarambona ubu rero uyu munsi tuvugana narabohotse iyo nzoga narahevye babagenzi babitwarapfanye nukuri nahavuye nakira umwami n'umukiza ubu mu bugingo bwanje ubu ndidegemvya kandi nabohokeye muri kanguka kuko nkajewe nihereho narindemvye sibyo gusa rero n'umudamu nabone havuye ashavura arafatana n'abagenzi nabakavuga ati nabone ubutunzi bwo mu rugo bwaheza atacu ndaburiyeko nawe rero tukamaduhurira mu kabara gaca hijyanye haca hino tukanira mu kabare ntibyari bintu Imana ikura habi ubu ndafise amahoro ubu ndidegemvya ubu umuryango uraryohewe kubwakanguka Imana ihabwa icubahiro Imana imbabarira natevye gushima intahe rero Imana yumve ko ndayishimiye ndayikengurukiye ubu narabohotse ubu ndidegemvya ubu ndagenda muhira nkabona ibikenewe rasiyo nkayitanga reka nukuri mu rugo ubu n'amahoro Yesu yarahabaye birerekana ko biri mu Imana rero n'abatarakira babandanye bizera Yesu aracakora uko yararejo n'uyu munsi niko ari nta muntu n'umwe yanka icaha gusa kiretse n'ibyo rero iyo wakunze kunywa ibiyoga cane bigutera n'indwara ninaragwaye igitigu ico giti wenda kirwaye imyaka ngira ngo igera nko ku 200 hari urubavu rwari rwasa n'urwaboze sinari nkiryamira amaso arajya ku buryo igitigu n'amaso birajanana amaso aragenda aramera nk'ayaboze nibirebire sinkiraba televiziyo sinkiraba mu telefone nta kintu kimwe c'umuco nari nkiraba ico gitigu cyo cumba sinabanga ngo niruka gushika nko ku metero 3 byose byapfa kuki kukabore Mana niwubahwe cane niwubahwe Mana niwubahwe nukuri aho n'ahandi hantu twaba nyine harabarozi haravye umuntu araduhenda yadutwaye imvanda z'uruyoya uwo mwana ariko nawe yari yapfukiye muri kanguka nyene byari byarase uwo mwana aragomba kumera nk'uyongera mu nda aramara igihe inda itariko iratembera ariko kurushiza mu kanguka umwana aca asimba kongo byose tubikesha kanguka aho kandi baragenda baragatwara isura bagahisura iyo batamakazi ari uruyoya byose barusha mu kanguka agafatwa n'ibintu ugasanga amaboko yamugaye mu tuguru turitunye biza mu kanguka gaca bihera jewe nayiruhekwa sinzi ko nzotora umurongo ngo mpagarara imbere y'Imana shinga mvuga ubwiza bwayo rero namwebwe mutarabohoka mwitege mwizere bese ari ku murimo Kristo Imana ikongera inkomezi nukuri abantu mwese bararushe nubwo benshi batabona igihe tugezemo Yesu nyikisha umuduha ziradufasha mukomeze Imana ibongera umugisha n'umudamu afise umugabo bakinywa inzoga ziramusengera bukebuke yihanganye nuko urugo rw'abantu baborerwa ruba rubi rurashavuza usanga atani ijambo mufise no mu babanyi kuko mwabamwerekana ingeso mbi turashima Imana ubwo sishobora kuryama ntasenze sishobora kubyuka ntasenze tudose n'inyigisho twakuye muri kanguka jo nari maze igihe kirekire nk'imyaka 18 ntazi ico gusenga ico kivuga nari mwizo nzoga nari fise abageni bameze nk'amashetani yumva nabona ko tuwe twarigera nta catugera ariko runashima Imana ko byose Yesu yatubabariye akatworosha imitima ubu tukaba turabana bayo yego Yesu abampezagirire shalom mwirigwe neza murakoze shalom bene data anje nagomba shinge naye kubyiza Imana yankoreye Imana yarankoreye ibyiza Imana yarankijije indwara yari yanteye ubwoba bene data yaragwaye ndagwara igihe kirekire hama ndaja kwa muganga ngiye kwa muganga arambwira yuko ngwaye kanseri bene data ntivyari byoroshe rero nanje navuze ati jewe hasigaye aho Imana gusa hasigaye aho Imana n'ayandi abaganga babona babishobora
ndabwira abantu barasengera kandi nagize ati ikiye ko mfise kanguka nkabanza abantu bama bakiriye muri kanguka abantu bama bakize sida abantu bama bakize na kanseri nyene naje Imana izonkiza narasenze ndumviriza kanguka ndumviriza intahe ku munsi wa gatandatu wa mbere umukozi w'Imana aravuga ati abantu barwaye kanseri basenge ndabandanya asenga numviriza intahe undi munsi ugira gatandatu ugira kabiri umukozi w'Imana aravuga ati hari umuntu yari afise ikibazo cyo gukama amaraso Imana yaramugendeye atari ubushobozi bw'Imana buriko buramugendera atagiye gusanga ibiharuro byahindutse kandi azashinga intahe bene data naragiye kugirisha ibipimo usanga ibiharuro byarahindutse kandi nari mfise amaraso make ariko usanga ibiharuro bimeze neza usanga ariko amaraso ameze neza bene data ndabandanya ndasengera muri kanguka ndumviriza intahe ndasenga bene data undi munsi wa gatandatu narumvirije kanguka mu Gifaransa umukozi w'Imana aravuga yuko hari abantu batatu bagize kanseri ati umwe agize kanseri ya prostate abandi babiri bagize kanseri yo mu maraso ndavuga ati Mana ndazije urankijije ndazi yuko nkijije kanseri yo mu maraso hasha ndashima Imana ati muri abo babiri ndimo none bene data naragiye kugirisha ibipimo barabiko mfise ya kanseri yo mu maraso abaganga barambwira ati wowe nta kanseri ufise genda ukore weho mu buzima nk'uko abandi bose babayeho ati wowe urakomeye wowe nta kanseri ugira rero nanje ngaho kugira nshinga intahe yanje shimira Imana yankijije kandi n'abandi bose bafise indwara zitandukanye bizere basenge bazokira nayo yanje yariyo Shalom. Shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu abo dufatanyije muri kanguka. Nje hano gutanga intahe, nje gutanga ubuhamya bw'ukuntu nakize uburozi muri kanguka bw'ubutamikano. Ndashima Imana yuko Imana yankijije nariye uburozi mu mwaka wa 2012 burya ndi mutoya uburozi mbukurana nabwo ndarwana ngo ndebe ko bwakira ngenda n'imiti y'amoko yose uburozi bwanga gukira ahubwo kugira ngo bukire kubera imiti yo kugenda nivuza ahantu hatandukanye imiti y'ibyatsi ngenda nyinywa iyo kuruka iyo kugira byose bikagenda bigira ibintu byanginza mu mubiri nuko bigeze 2020 bampa ubundi 2022 nabwo bampa ubundi ariko ubwo burozi bwa gatatu bwoho noneho nibwo bwabaye n'igisubizo kugira ngo mbashe kwizera ko noneho ndagishoboye kunywa ibyatsi ndavuga ati none igihe nahereye nk'ibyatsi impfe cyangwa nkire nuko rero hashize kera umuvandimwe amakanguka abona nararenge amakanguka nanjye nyifata ntazi icyo mfashe kuko barayimbwiraga sinumva ibyari byo simenye ibyari byo ariko nyuma yaho ku munsi n'isaha bigeze nanjye ndayumva yumva ntazi ari igikindi kumva ni nk'umuntu wanyohereje akawodiyo nyine nanjye nabatereka ntega amatwi akawodiyo ariko ntagiye muri byinshi umunsi wo gukira ubwo burozi bwari bwarashamikiyeho inkorora ikomeye ifite imbaraga ku buryo nakororaga nkumva agatuza kose karashize narakororaga buri muntu wese akambwira ati ntundarire mu nzu ufite inkorora genda ujye kwa muganga nakorora buri muntu wese akavuga ati nturari hano genda ujye kwa muganga bakuvura iyo nkorora nkajya kwa muganga bakampa ibinini ntibigire icyo tanga ariko muri kanguka niho nabonye igisubizo ku munsi nyawo wo gukira ubwo burozi niyo nkorora narice ndavuga ngo nge ntago njya kwa muganga bansigira imiti y'uburozi nanga kuyinywa nanze kuyinywa ndayibika bigeze ku mugoroba nko mu masaha ya 8 ariko ubwo nayibitse niriwe mu masengesho ndavuga ati niriwe imbere y'Imana Imana ikiza abandi njya numva ko ikiza abandi nanjye irangiza ubwo ntamenye kanguka ari mu kwezi kwa gatandatu mpera mu kwezi kwa gatandatu mfatira ubwo burozi bwakize ku itariki 7 z'ukwezi
kwa mbere. Nahereye mu kwa gatandatu 2022 uburozi niyo nkorora byakiriye rimwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Ndabyibuka niriwe mfata kanguka, sinarya sinanywa, ndavuga ati gahunda no gusenga none muri kanguka, kandi uburozi burakira. Bigeze nko mu masaa 8 ntacyo byari byabaho, numva ntangiye guta inkonda, manifestation iratangira. Ndavuga ati izi nkonda ndi guta se niziki. Nararutse guhera saa 8, naruhutse kuruka saa 3 z'ijoro. Nararutse bampambira ibitenge mu nda, nararutse banzirika mu gatuza, nararutse bashaka kunjyana mu bitaro, ndababwira ati ntago ndi bujyeyo. Nararutse namaze iminsi 3 ntarahagarara ngo bishoboke, ariko hagati aho namaze iminsi 3 inkorora yacecetse neza burundu, nagikorora ariko imbaraga mu mubiri zarashizemo neza. Nanjye navuze ati Mana ushimwe kunkijije, Imana yarabikoze. Iyo nkorora kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi ntago ndongera no gutsikira ngo inkorora ngo tse habe na gatoya, habe n'umuti w'uburozi ngo nari nawunywa. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu namwe murabona imyaka iciyemo. Iyi Mana ndayishima, kandi guhera 2012 kugeza 2022 nanywaga umuti buri munsi uko umuntu arya niko nanywaga n'umuti. Ndashima Imana, amafaranga yari yaranshizemo, aho bavura uburozi nkajyayo, amafaranga yaranshizemo. Mana yanjye we, ariko Imana, ariko uyu muganga ukorera muri kanguka ni umuganga mwiza. Yesu uravura. Imana yarakoze, Imana ishimwe. Ntanzi ntahe n'ukuri buri muntu wese yumva ko ibintu Imana ikorera muri kanguka akaba afite icyizere cyuko nawe yakira, niyumve ko gukira ari ukwe. Iyi Mana ikorera muri kanguka ifite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Nari mfite n'ikintu cy'ikinyundo cyakubitaga mu mutwe, nkumva ubwenge bugiye kumanuka, nkumva sinzi kuntu, nkumva ntaye ubwenge, nkumva nagenda mfashe mu mutwe. Icyo kintu nacyo naragifatiraga, namara kugifatira nkafata mu minota mikeya, nkumva kiracecetse, mu yindi nkumva kiragarutse. Umunsi umwe ntagitekereza ko binashoboka, nshyizemo kanguka nyishyiramo, maze kwishyiramo kakananga gatangiye, nditsemura. Icyo kintu ntumbaze niba cyaragendeye muri uko kwitsemura. Naritsemuye kugeza ubwo icyo kintu kigiye burundu. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nako ntikiragaruka. Imana nyir'ijoro nishimwe, Imana ishimwe. Shalom, indahe yanjye yariyo. Shalom bakundwa b'Imana, nanje nagomba gushinga intahe y'ibyo Imana yankoreye. Imana irahambaye bakundwa, Imana irakomeye, Imana igira neza. Ndashima Imana cyane, yarankijije. Nari imaze igihe kirekire ngwaye infection vaginale, yaranja bimwe biteye ubwoba, nkabura amahoro. Maze sinzi ukuntu nabyiganiye umugenzi, arambwira ngo none urafise kanguka muri telefone yawe. Ndavuga ati je ntayo mfise. Aca arandungikira kanguka bakundwa. Ndafata ukwezi kwa mbere, ndafata ukwezi kugira kabiri, ndafata ukwezi kugira gatatu. Bantu b'Imana, narimbayeho igihe kirekire ndemvye, mbabaye, no gufungura sinafungura, narabura amahoro, nta miti ntari bwafate. Ariko uwo munsi wo gutabagwa wabaye umunsi umwe, bantu b'Imana, wabaye umunsi umwe. Narafashe kanguka, umukozi w'Imana aravuga ngo hariho umudamu afise infection vaginale ngo niyakire gukira. Nanje ndakira bakundwa, ndavuga ati Mana, nukuri niwankize infection nzogushima.
nzogushima. Naramaze iyinga ndamaringa zibiri, niho niyumvira ati none ko bidaherutse kundya byagenze gute? Ndiyumvira ati Mana noba narakize, nanje noba naragenderewe. Niho navuga atoya reka mbanze ndindire. Ndabona ndarindira, harahera ukwezi, amezi 2. None bakundwa, ndashimiye Imana yankijije infection yari ingejeje kure. Nari nararembye, nari narihebuye. Imana yankijije yarakoze, kandi ntiyankijije infection gusa, yarangendereye cyane. Hari igihe nari mbaye ngaha ndafungura ibifungurwa kuko sindi mu gihugu cy'u Burundi. Maze gufungura ibifungurwa numva ndamerewe nabi cyane, ndamerewe nabi gose. Burya niho umutima wangu ati fata kanguka. Maze gufata kanguka abantu b'Imana, ncumviriza intahe gusa. Naritonze ndadahwa, naradashwe kugeraho numva n'ubwenge bukamanganye. Burya umukozi w'Imana yagiye gusenga, naryamye ubwenge bwagiye, kuko narindushe mu mutima cyane, narindushe numva ubwoba, numva umubiri wose urahagaze urakanyaraye. Ndavuga ati ibi bintu je bigomba bimbe ko nibiki. Umutima ucurambwa ati fata kanguka abantu b'Imana, muri kanguka hari Imana. Nahakiriye ingwara nyinshi zitandukanye narinzi mu bugingo bwanje ko mfise. Naritonze ndadahwa abantu b'Imana, ibintu birenduka, ibintu byafatanganye, ibintu binuka. Ndavuga ati Imana urakoze. Nari mpfuye ntazi ingwara inyishe. Mana urakoze. Bantu b'Imana, abantu mwese mugifashe, mwizere Imana. Imana iratabara, Imana irakiza. Ndafata kanguka nkumva ndemurutse, nkumva ngenderewe. Umukozi w'Imana Kristo, Imana imuhezagire, imwongera imbaraga, imwongera inkomezi, ihezagire umuryango wiwe n'abakozi bakora ku byuma. Imana ibahezagire. Turatabagwa. Aduha ijambo ry'Imana ku munsi. Shalom. Salut la famille Kanguka. Je suis une dame burkinabé. Je suis à Ouagadougou. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, car il m'a guéri du sida. C'est en 2021 que j'ai été détecté positif. Mwaramutse muryango wa Kanguka. Ndi umukenyezi w'umunyaburkina Faso, nkabamba mu gisagara ca Ouagadougou. Nzanwe no gushingira intahe ubukuru bw'umwami Yesu Kristo, kubera ko yarankijije umugera wa sida. Ni mu mwaka w'ibihumbi 2021 natowe ko ndi positive ngendana umugera wa sida. Rero umwanya wose naguma ndi kuri Facebook. Hanyuma umunsi umwe narabonye ibyo abaganga bahora baganira ko buri mwaka bariko bavuga ico kogwa kugira abantu bakire iyo ngwara. Hariho waciye yandika avuga ngo hariho ikiganiro Kanguka. Rero naciye nandika iryo zina. Inyuma y'imisi 2 hariho n'uwundi muntu yavuze ngo abipfuza bose gukira iyo ngwara ko botereshaje application ya Kanguka. Rero naciye ndayishira muri telefone yanje. Igihe nayishiramwo haba mu gitondo, saa 6 no mw'ijoro, nama numviriza Kanguka. Même si je n'ai pas sommeil, c'est Kanguka j'écoute. Et 2 jours après, j'ai fait des chants. Ils sont venus me faire vomir le virus et je remerciais Dieu. Donc, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai piqué une diarrhée. 1 semaine et c'est fini. Naho ntaba ndatora itiro ni Kanguka numviriza. Inyuma y'imisi 2 naragize indoto abantu baje kundahisha uwo mugera wa sida. Hanyuma naguma nshimira Imana. Rero naciye nikangura. Igihe nikangura naragize diare
indwi yose, hanyuma bica birahera. Narumvirije umugabo yari karavuga ko yagize indoto, hanyuma abona udukoko bita inyo turi mu isashe. Izo nyo rero zariko zirahunga. Hanyuma hari ikintu camubariye ko ari kubohoka kwiwe. Inyuma y'ivyo yaciye amara imisi 2 agira diyare. Rero naciye ndavyakira, ndavyizera, ndavuga nti bwa bundi ni ugukira kwanje kwanteye kuza ndagira diyare. Naciye mvuga nti Mwami Yesu, urazi rero umugera wa sida nta kibanza ufise mu mubiri wanje. Et après ça, le lendemain, le pasteur a dit qu'il y a 4 personnes qui sont guéries. Mais parmi ces 4 personnes, il y a un homme et 3 femmes. Mais ces gens peuvent aller faire leur test. Je me suis donné le courage. Je suis allé faire le test. Inyuma y'ivyo ku munsi wakurikira, umukozi w'Imana yaravuze ko hari abantu 4 bakize, ariko muri abo bantu 4 harimo umugabo umwe hamwe n'abakenyezi 3. Rero ubu barashobora kugenda kugirisha ibipimo. Naciye ntego intege, naragiye kugirisha test canke igipimo. Bukeye bwaho nabwirizwa kugenda gutera inyishu z'ibipimo, ariko imvura yaraguye kugeza isaha 4 z'igitondo. Bari bampaye randevu isaha 4 z'igitondo kugira ngo natsi moto yanje yaciye yanka kwaka. Narakoze ibishoboka vyose, ariko amasaha yari yamaze kurenga, naciye ndabiheba. Aho hari itariki 22. Et c'est le vendredi que je suis allé récupérer le résultat. J'ai trouvé que c'était négatif. J'ai loué le nom du Seigneur. J'ai glorifié le nom du Seigneur. Rero ku munsi wa 5 nagiye gutora inyishu z'ibipimo, nasanze ari negative. Nukuvuga ko nasanze nakize. Narahimbaje izina ry'Imana, narashize hejuru izina ry'Imana, narahezagiye izina ry'Imana. Icubahiro kibica Imana kuko narakize burundu umugera wa sida. Ndashimiye Kristo, umuryango wiwe, abamushigikira. Imana ibahezagire cane. Ndashimiye n'abahora batanga intahe bose, ni kubw'intahe zabo twaronse ukwizera. Rero ndasavye abo bose batararonka ukubohoka no gukira kwabo ko boshishikara. Iyo yari intahe yanje. Et je demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, qui n'ont qu'à persévérer. J'ai témoigné. ubu tugeze mu mwanya udasanzwe, umwanya w'amasengesho. Nashaka kubwira umuntu wese yiteze mu kano kanya, nizera ko mbizi ntahe zose ushobora kugira ikibazo ubona udafise inyishu. Mu ngoma ya 2 igice ca 20 umurongo wa 12 ndakunda isengesho Yehoshafati yasenze abwira Imana ati nta nkomezi dufise. Yabona ko atavyashoboye kumburusi ingwara udashobora kwa muganga, nubwo ufise amafaranga udashobora gukira, ariko kugira isengesho Yehoshafati yasenze abwira ati ituzi ico twokora, ariko dushize amaso kuri wewe. Nigasaba umuntu wese tukadusengana mu kano kanya, nimba wizeye ko Imana yaremye isi n'ijuru ishobora gukiza, ishobora kubohora, ndagenda gusabe ushira amaso kuri ndiho ni wakiza. Mushira kwa maso, ntushira amaso kuri jewe ko jewe ni umuntu nkawe, ariko ndiho wenyene arashobora gukiza mu kano kanya. Ushira ikiganza aho wabara, utaza ushira ku mutima. Hari abadamu bashaka abana byanse ko bashobora gusama, ushire kunda. Igitangaza s'umwana muntu agikora, si jewe nkiza, ni Yesu akiza. Wizere. Ntisaba ko mvuga ingwara yawe, ntibisaba ko wumva manifestation. Nkunda gusigura abantu, bamwe bumva ntabavuze bakiyoza ngo ntibakize, bamwe bakira ubunyene, abandi bazokira hanyuma. Ariko wizere, ni wizera urabona ikiganza c'Imana. Ubwo hano hawe nyene hatari urwamo. Mu mwanya muto witegure tugere dusenge.
nongeye kuza imbere yawe data uri mu ijuru, urakoze ku mbabazi zawe, urakoze ku bushobozi bwawe, urakoze ku bitangaza twumvise. Uri Alfa na Omega, uri Elohim, uri Adonai, uri Shama, uri Rafa, uri Imana ikiza. Niwe uvuga rimwe bikaba, niwe utegeka bikaba. Ndagushima ku ntaye twumvise, urakoze ku bantu bakijije, urakoze ku badamu bamaze gusaba muri kino kiganiro. Mu izina rya Yesu ndasengeye abana bose bamaze kuvuka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana nziza. Umudamu wese afise umwana mu nda, shika ikiganza ku nda wizere mu izina rya Yesu. Ndatuye ubushobozi, ndatuye kurindwa, ndasambuye impwemu ya false push, impwemu yose ishobora gutwara ubuzima bw'abo bana isambuke mu izina rya Yesu. Urakoze kwa no kuragira neza abantu bakora gendego mu buryo budasanzwe. Urakoze Mana ku bantu bakora bahoka imigozi ya karande ikwiracika. Urakoze Mana, hari umuntu akora dahwa, akora vomisa, akora ruka mu kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bashaka kuri babiri bari ibintu by'uburozi, bari ishano mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwawe, imbabazi zawe, ukurindwa mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kwa no kuragendera abantu benshi karagenderwa impwemu z'ubusambanyi, impwemu zo kwisambanya, impwemu ya pornography, imyuka ya pornography ihunge akire kubohoka. Mana gushima kwa benshi kurabohora. Hari abadamu bashaka kuri batatu bagenderwa n'amahari de nuit, abagabo bamaze gusambanya mu ijoro mu izina rya Yesu. Nagira sawa umuntu wese afise ikibazo mu ijoro, ari kuburitiro, ari kubona umuntu gusambanya, ari kurota abantu bapfuye mu isi yose, shikiganza ku butwe. Abantu benshi bakora bohoka bagenderwa mu ijoro, izo mpwemu zigendera abantu mu ijoro mu izina rya Yesu. Ndatuye karuhuko, ndatuye kuruhuka, ndatuye gusinzira, ndatuye amahoro mu izina rya Yesu. Marie de nuit, hari umudamu yamabona umuntu aza kumuniga nijoro, akumva ko arakuniga, rimwe na rimwe biranga no kuhema, ukumva umwuka urakuvuyemo mu izina rya Yesu. Iyo mpwemu ihunge. Urakoze kuri deliverance, hariyo deliverance kwiraba, hari abantu benshi bakarabohoka. Mana urakoze ku bantu ugendeye neza, ndagushima ku bantu kuragendera. Hari umudamu afise umwana mutoya uruhinja ari mu biganza vyiwe, atura muje w'ikiganza ku mutwe. Mana ndagushima, ibintu byose byavuzwe, amajambo yose avuzwe kuri uyu mwana afutwe, abe sans effet. Imyami yose ya satani kuri uyu mwana nta bushobozi ifise. Uwo mwana azokure kenshi nasinzira mu ijoro, ariko ndamwatuye ku buzima. Urakoze ko mugendeye, ndagushima ku bushobozi Mana. Urakoze ku itangazo kurakora. Hari umuntu akora turi bibe kuva ntanguye gusenga, gumuturi mibe, uturi mibe, undi muri ahumeka nabi, wumva impwemu zanka gusohoka. Data urakoze kuri deliverance, harimo deliverance koraba, abantu benshi bakora bohoka. Mana urakoze kuri ya muntu arwaye diabete, amaze imyaka myinshi agenda na diabete. Gumize ikiganza ku mutima, wizere, atura izina rya Yesu, atura Yesu, hari ubushobozi. Mana urakoze kuri ya muntu afise imitsi mujya cyane kuitako, fate aho nyine ko kuguru kw'iburyo. Mana urakoze kumugendeye. Mana gushima kuri ya mugabo agwaye imafigo, ndagushima kumugendeye. Urakoze Mana, n'abantu benshi ko aragenderwa mu buryo budasanzwe. Hari umuntu akora korora umwanya mwinshi. Yesu akora kubohora, hari deliverance ko ziraba mu izina rya Yesu. Ingwara zidakira, uriya muntu agenda na sida, Mana gushima, agenda n'umugera wa sida, wigaragaze mu buryo budasanzwe. Wewe warahevye gusenga kubera ugenda na sida, wari warabivuyemo, ariko wasuye gusenga. Izere, hari ubushobozi budasanzwe. Umwana w'umuhungu akuze afite imyaka irenga 10, byanse yuko avuga, umuvyeyi wawe umushe w'ikiganza, watura ubushobozi bwa Yesu. Mana gushima kuri ya mwana agiye gutanga kuvuga, ibidashobokera n'abantu biragushobokera. Uri afite ijisho ritabona, mugendera mu gihe budasanzwe. Mana urakoze kubitangaza, ndagushima ku bantu bose bwarasenga mu kano kanya. Ndagushima kuri ya muntu abara kwitsinzira kuri talon, haguruka utamwe gutambuka mu izina rya Yesu. Abantu bari mu bitaro bashika kuri 4, urakoze kubagendeye, ibidashobokera abantu biragushobokera. Mana urakoze ku muntu agwaye umutima, umumama agwaye umutima, agira kenshi amakrize cardiaque. Ndasenze mu izina rya Yesu, uwo muvumo uhagarare, uwo mugozi uhagarare. Kuva uno munsi tugiye kumva intahe kumugiriye neza, ubushobozi bwawe bugaragare. Ndasengeye umudamu wese ashaka uruvyaro, ariko arasenga nanje mu kano kanya, aho bari mu mpande zine z'isi, urabazi. Ndagusaba ushikigaza kunda, ubushobozi bwande bukugendere. Hari umudamu afashe kunda, afise abana babahasa mpanga, ntuzi nuko wasamye, ariko ari abana babahasa
bari mu nda mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubagendeye, urakoze ku bushobozi, urakoze ku mbabazi zawe, urakoze Mana ibitangaza ko yakoreka. Aryamye hasi amaguru agumajugumira asana yitera umwanya wose, Yesu akora kugendera izo mpwembu zivemo zihunge. Ndategetse izo mpwembu ko ziravuga muri wewe muri kano kanya, zihunge ubushobozi bwa Yesu. Nta kintu na kimwe gishobora guhagarara imbere yawe. Hari umuriro mwinshi, ubushuhe bwinshi mu mutwe, kumiza ku mutwe wizere Yesu akora kubohora. Hari umuntu akora arira ukurarira mu izina rya Yesu. Yesu akora kubohora. Mana urakoze kuri umuntu agwaye mugongo yambaye ceinture, urakoze kumukijije kuri iyo ceinture, uhaguruke utambuke, tangura wuname, hari ubushobozi ko uragenda. Mana urakoze kuri uyu mugabo n'umugore bakora senga bamaze imyaka 17 batararonka urubyaro. Urakoze Mana ko wewe uvuga rimwe gusa agiye kuzosama, ubushobozi bwawe bugaragare. Uriya mdawa amaze imyaka 14, uriya amaze imyaka 9, uwo mugendere mu gihe udasanzwe, wowe uguma ubona inda zivamo igihe cyo sama, agumugira amafos kushe mu izina rya Yesu. Umugozi cike. Urakoze Mana kuri aboshwe abohotse urumugi, umujena abohotse urumugi, iyo mpwemu uwo mugozi ucike Mana. Urakoze kwa nugendeye, hari bitangaza kwera koreka, harareko barabohoka, ingwara zidakira, ingwara zikira. Ari umuntu azikira cyane impuissance, umugabo azikira cyane impuissance dushaka kurangura amabanga mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwande buhugendere Mana. Urakoze kwa bose ukijije, nubwo nta kuvuze wizere, nubwo ata manifestation wizere, ugurakana mushime. Data urakoze kubitangaza, Data urakoze ku bantu babohotse, urakoze ku nayo tugiye kumva, urakoze kuri Imana yumva kandi kishura. Ubushobozi no kuganza bibi vyawe uniyo bidashira mu izina rya Yesu senze nizera. Amen. Umuntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira, ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Kuba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 613 462 93 52.